burya umugore yabiriwe nabi yamana umujinya, burya umuntu ntarongora mu mpwemu, reka arongora mu mubiri. Umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Aje nageze kugenda naringiye ahantu muri mission ngenda ijoro ico gihe mugara agenda kubwiza ukuri yuko muri uko kugenda aciye kwibarabara nsanga abantu bariko barikora ivyo bikora kwibarabara kwikaburimbi nitugiriye ngaha mwega ni ngende nahindi no kuri forasi ngera ibonye ari ku ruhande kuri kote yanje yabaye mar de vierge no kuvuga ngo umugabo bahuye yari yigeze agira experience y'ingene ushobora kudevierge umukobwa ko umukobwa asigufa ko devierge yaragiye urumva aramufata rutabagura iki kigira ikibazo cyo mu mutwe igihe cyose saa 10 igeze ko ariho mudevierge yamaca agira hante yamaca yikangura nyuma afata ingingo ko acija kujyama muri saraga nubwo arabagize ama commentaire menshi ngo nuko rukiri rushasha ngo nuko rukiri kiniki ubundi niba hari abantu bambere bagira jalousie nabantu babona iyo wikundaniye n'umusheri wawe nico gituma jewe kenshi nakunda guhanura abantu ntibakagira gakuku iyo bubatse nta mugenzi w'urugo abaho kandi ro shetani ca muri bajya bitangwa n'abagenzi abansi b'umuntu baba mu rugo rwiwe bayahagane begeze kwigisha ahantu narindi aragigisha cavuga ngo ufate n'akanwa kawe ngo nuko umukunzi wawe mufumbatirana ngo mugabo Jesse ndimwe nigeze kuja n'imbere y'Imana muri bonane dutangura 2025 narimeze nabi cyane nangwaye cyane gose kuburyo nsaba n'Imana arabwira ati ama miliyoni natanze kuri iyi ngwara hejuru y'ibikorwa ndagukorera no kuri bikazogenda ku 2025 mpisemo yuko uzotumunyiki mugabo rero novuga yuko uyu mwaka ndawutanguye neza cyane kandi ndizeye yuko nzowuheza no gukira nakize neza biragoye ko ashobora gufata umwanzuro wo kugira ngo abane n'umuntu umwe kujeje yo bifiriye na cyane mu mabanga yabubatse araheza akibuka bamwe bamukorera bya bindi arambwiye ati duzo kwaha kandi tuduzo kuguru bano bakobwa bagiye kubaka bakiri amasugi kagase karagafunduye mugo nyuma yo kuba amaze kugafundura akavuga ati aha objective nani mfise yari yuko umugabo ansanga nkiri sugi ubu rero ifoko numviriza nanje handi nyene byari babimeze komfise umugore yonze mbagavyibusha ameze gute komfise umugore avyibushe mbabonze bameze gute komfise wirabura w'inzobe bamaze gute abomeze w'inzobe mbabirabura bo bameze gute ko bavuga ngo inka yirabura ni yosha mata hako barenga imico borenga ibiko budget iyo mico nayo niyihega ntuze we igira imico 5 no banararenza arayibura iyo mico mu bikono bambere igice cindwi ugiye gusoma guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa gatanu wa gatatu baravuga ati ntimukimane burya abantu bambere bafise ibanga n'abagore umugore mu imyaka 20 agucamo tavyuramenye umugabo urabona umugabo niyo guca mwameza abiri utaramukema ngo abagore benshi ngo batwara ngo ubwenge ngo mbasambanye ngo ubusambanyi ngo na vino ngo bimara ubwenge neza arumuko yabaye akarorero ko umuntu afise ubwenge cyangwa yagiye kubusaba nyuma yabajya abagore bose yarabahetuye hano muri night club baravuze ati uri Imana ya kandi kaje bariko baraserana oya urashaka no kuvyara gukira ivyerije urashoboka je barigeze ku telefone bambwira ati tibasha tuboye bararagwe tibimeze gute Diko Entertainment. Yeah, ladies and gentlemen, turabashimiye muri umugisha aho muri hose uba mwarahisemo Diko Entertainment. Mubandanye muheza gigo cyane ushobora kuba kurikiranye kino kiganiro utaragira subscribe ngo ufyonde kuri ako gakengeri nyaragasa ubikore vuba kugira uzohora uwa mbere wibona notification kugira tubane mu biganiro nka bino vy'akarorero yamara kandi namba warikoze sharing iyo link n'abandi bibashikire bibagereko kugira nabo nyene babandanye bavoma kwa zino nyigisho boba ari ubuhombe cyane mu gihe kino kiganiro utogikurikirana ngo kimare. Of course ni wa muhungu wanyu ndi kuri Laurence the son of Dr. Vlove aka Diko ariko mbanakiriye Dr. Vlove mukuru mwenyewe kama kawaida yitwa Delio Legend abandi benshi mwamenye ari nine mana Rio mushinga nahe turakwakiriye. Meze neza gadi. Meze neza ndashima. Rakomeye. Emenov. Nameze. Amora. Ezo gukomera mfuye kubaza. Kubera ameze neza umukobwa wa Mutaho. Oya narakurikiranye indirimbo nca nsanga vraiment. Akoze ntikamurikwa. Nubwo arabagize ama commentaire menshi ngo nuko rukiri rushasha ngo nuko rukiri kiniki ubundi niba hari abantu bambere bagira jalousie nabantu babona iyo wikundaniye n'umusheri wawe era majority bagira jalousie nico gituma jewe kenshi nakunda guhanura abantu ntibakagira gakuku iyo bubatse nabe nakubwira kuva kera nta mugenzi w'urugo abaho
ako kantu wamukavuga ama nakavuze mugabo abantu benshi bakibaza ngo ni gufina canke bakumva ibindi mugabo ubundi burya abantu benshi baragira wivu iyo umuntu yikundaniye n'uwundi kandi rero shetani ca muri barya bitangwa n'abagenzi kuko ni Bibiliya muri Mika igice c'indwi ku murongo wa 6 no umurongo wa 5 n'uwa 6 nivyo niho havuga neza yuko rero burya abansi b'umuntu baba mu rugo rwiwe hama kandi ngo ntukizigira umukunzi ntukizera ibintu vya gutyo wowe iryo naryo riraca intege bavuze ngo ntiwizigira umukunzi ucumenga na bamwe twari twizeye twahava tubivamo yaba utazi no ko munsi naho havuga ati ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mufumbatirana gushira kwa amazi aho nyene muri Mika Hagane wegeze kwigisha ahantu narindi aragigisha cavuga ngo ufate n'akanwa kawe ngo no ku mukunzi wawe mufumbatirana ngo mugabo Jesse ndimwe none kubera ko umusaza yeze yikuramwo iryo jambo ntiri muraho ucumenga Bibiliya arayihakinze oya ni naramutahuye kubera normal Bibiliya ikugira ico ushaka kuba ikwigisha ico ushaka ko wiga ni kuvuga ko amakwe yose uburimwo rero iyo ufashe umwanya ukavuga ngo usome Bibiliya yose bica bigucanga rero ko ari amajambo yopozanya no kuva wowe birabira ayakuraba canka yakubaka nkaje bwa ngo ufate n'akantu no ku mugore wawe mufumbatirana bashaka ko ufise umugore mufumbatirana mugaka gufumbatira ariko ugasanga nafise imico myiza no gasanga arasesagura par exemple none wacu kumubwira ibintu vyawe byose aho biri kandi uze ko asesagura oya wasanga yayamaze yumvise ngo Kamenge bazanye rivage zikaza gaca yirukayo yumvise ngo muri Rina shop bazanye ngo impuzu zikaza gazomva yirutseyo n'irasi yose gaca agenda yijana yumvise kwa Dede sinzakorera Delicia ati Delicia yazanye amasakoshe ameze neza gaca usanga irasi yose yamariye amasakoshe ngo ashaka isakoshe ngo isango n'intuze nako nikirana nuko tuba twinjiye anyway umeze neza twaherukana mu mwaka uheze happy new year musasa bacha bishira ngo the same to you okay kabisa ndiko ndaza ndavyumva watangiye umwaka gute je umwaka vraiment na utanguye meze neza par rapport y'umwaka uheze ko ndibuka ko nigeze kuja n'imbere y'Imana muri bonane dutangura 2025 nari meze nabi cyane ngwaye cyane gose kuburyo nsaba n'Imana arabwira ati ama miliyoni natanze kuri iyi ngwara hejuru y'ibikorwa ndagukorera nukuri bikazogenda ku 2025 mpisemo yuko zotumunyica ariko ubundi namaririye umwaka meze neza nshobora kuja mu imbeho nkamera neza nkomeze neza nkicara n'abantu nkamara nk'amasaha 5-10 ariko ndakorora mpema fresh mugabo rero novuga yuko uyu mwaka ndawutanguye neza cyane kandi ndizeye ko nzowuheza no gukira nakize neza kabisa Imana ivyumve je umuntu anakuravya abona umeze neza uguma you still young nasoze uyu mwaka naronse umuntu ashobora kundonsa umuti wavuye mu Buhindi yubaho na wenyene manager Tarsis kuva muri Australia ziko naringize ngo ugira uvuye ngo nasozere umwaka ngo naronse umuntu wunda nyitaho wa wundi urya nyene nari numvise isi umubona ivyo shatubanza tuvyihoze bivugire manager bishobora kuyitaho ukabona birakunda none wunda kwitaho kugira bigende gute twivugire manager Tarasisi yarungitse Taramusini afansi da Niyazere kabisa uno mugabo mwari mukumbuye muri benshi nibavuga yuko tuyaga ku bintu bikurikirana kimwe canke bibiri no munsi mu bintu biba bigenda biravugwa haragarukamwo ikintu kivuga ngo iyo abantu bariko barondera impamvu ingo z'ubu zirimo ibibazo byinshi I'm sorry ndahagarara cyane ku bantu b'igitsina gore hakunda kugaruka ikintu kivuga ngo abenshi baza kubaka barononye ingeso zabo mbere basanzwe bameze nk'abubatsi kubwo impamvu zo kuryamana na benshi bigatuma bagezeyo bataba bagitonshwa n'umuntu umwe ibi ntawo biharira ariko iyo kunanirwa kubaye kuwari atarigeze amenya icitwa umugabo ico nico kinini rero nshaka kumfasha kuno kunanirwa bavuga ngo umuntu arananiwe kubera imwe mvuze hejuru yarononye ingeso agiye kubaka byose abizi yaragazuranye bihagije yaragize nte yaragazaguranye
nkunda ko ndabivuga rimwe ukavyumva kabiri. Iyo rero kuno kunanirwa gushitse ku muntu atigeze amenya icitwa umugabo, uko kunanirwa wewe kuba kuzananye. Anyway, hariho eske mvuga ba anyway nkamwe bamaze amezi abiri muri Amerika. Baca baza bavuga ngo mbega nsongwe BBC baba habinwa abayobozi baba habinwa. Bo reka gatoyi impere kuri bano bantu uvuze yuko baba barononye ingeso. Arashobora kuba yarononye ingeso akubaka. Je hari umugenzi araho novuga ko twakuranye umukobwa nukuri yarabikora kabisa bihagije. Agiye kubaka yatubwiye ati nukuri Imana irakoze nawe ko noruhuka intuze. Icyo yakoze na Karitesi mace yavuna atangura ubuzima bushasha na Karitesi mushasha kandi abanye neza cyane n'umugabo. Yego iyo bamazeyo nk'imyaka nk'itanu irarenga yari kera twari tukiri kwishuri deja twari tukiri kuri kaminuza. Ni ukuvuga yuko rero umuntu ashobora kuba yarononye ingeso kandi akubaka neza. Birashoboka mu gihe hariho kumbure aho yoba yarafashe umwanya akirimbura akanakorerwa deliverance. Ko Bibiliya ivuga ati naho ibyaha byawe byotukura birashobora kuwezwa bikaba nka sheregi. Rero no kuvuga yuko ico nitwo hava tugihagarako cyane, nivyo biravugwa mu bashakashatsi yuko iyo umukobwa yagiye akajyabana n'abahungu benshi, cyo kimwe n'umuhungu yagiye akajyabana n'abakobwa benshi, biragoye ko ashobora gufata umwanzuro wo kugira ngo abane n'umuntu umwe, kubera ko ejo canke igihe ejo bifiriye na cyane mu mabanga y'abubatsi araheza akibuka bamwe bamukorera bya bindi yarambwiye ati duze ukwaha kandi tuduze ukuguru kandi tuduze itako sinzi, ugasanga rero wundi nabo bagiye kubana kumbure mu mabanga y'abubatsi hari muri Burundi bwacu Burundi buhire ugasanga ari ingorane yaciye yibuka bya bindi bya kera. Rero nako nazashika kuri babandi nabo bagiye kubaka ataco bononye, no kuvuga ngo bakira amasugi muri rusange. Bano bakobwa bagiye kubaka bakiri amasugi hariho abagenda bivanye kumbure no kungena aba yaritwaye n'umuryango avamo n'imico yabo, ugasanga uno mukobwa yari yubaye kubera ko yumvise ngo ku mugabo ugiyeyo umugabo guha icubahiro bivanye nuko asanze warifashe neza. No kuvuga ka gaseke ngo agaseke ngo kagaseke aragafunduye, ngo nyuma yo kuba amaze kugafundura akavuga ati aha objective nari mfise yari yuko umugabo asanga nkiri sugi. Ubu rero ifo ko numviriza nanje handi nyene byari bimeze birabaho. Je nafise kaza bakobwa bashika kuri aba batanu inzi bagiye guca inyuma abagabo kandi bagiye kurongo bakira amasugi. Yes, abo bagabo akaja kubarondera mwiki ko ata comparaison abafise yo gufata wa mugabo babana ngo amukompare n'uwundi. Hari abakobwa bafise amahormone usanga izo hormone zishaka kumera nk'iz'abagabo. Abagabo barafise utuntu twabo kuko mabumviriza bishasha bimeze gute. Komfise umugore yonze mbabavyibusha bameze gute. Komfise umugore avyibushe mbabonze bameze gute. Komfise wirabura w'inzobe bameze gute. Komfise w'inzobe mbabirabura bo bameze gute ko bavuga ngo yirabura ni yibosha amata. Urumva bamana urusaku ico bita mugongo curiosité scientifique. Aho no kuri side y'abagabo. Abakobwa rero bahari abakobwa usanga bafise izo esprit z'abagabo. Gasanga nawe agenda kumviriza yumva ingene ahandi naho bimeze. Iyo umugabo wanje ameze kunuku ko numvise muri groupe bavuga ko ibintu by'amagroupe byo nundi gwego rero. Ko numvise abajamanje bavuga ngo ibi bintu ngo byo kuraba byo guheza. Ati jewe nkaba numva ntarigera bingaba nararabana n'umunsi n'umwe. Ugasanga peut-être nk'ubu mu kiyago arafise abajama bahungu bagendana aturabashabu ndabiyishe numve ko noraba nanje. Utari impene yari yamarara rero urumva ibyo birabaho. Iyo ni igice ca mbere. Hama igice ca kabiri c'abakobwa bagiye kubaka donc bakiri amasugi na majorité barafise utuntu twabo two kumva ndashaka no kumva mu gutwi ikintu bita theory ibijanye n'ibi bintu vya sexuality. Ugize ngo agize ngo arumvise abantu bakaravuga na groupe babivuzemo agaca yirotira. Urumva bakeneye bagage kuko ivyo ugiyemwo si ibere ugiye konka ngo uzovuge usange ngo wonka. Hariho umuntu yigeze kumbaza ngo nange vya ngo wigisha ngo ninde ngo we ngo yigishe ngo sona nyuko navuga ati ukeneye kubamenya uzogenda babaze je ntabonze. Na hari muri iki gihe bari kwaranyugarira bari kuvugana kiya kiganiro n'imico n'ibikini inyuma hano numvise abagabo batangwa gucumita abagore bacumita abagabo kigaye ntavyo naho nanumva. Kubera iki turafise akantu kiwacu ngo byo kurenga imico umumengo hako barenga imico borenga ibiko.
hako imico borenga ibi haro no barabajeti iyo mico nayo niyihega ntuze wewe igira imico 5 no banararenza arayibura iyo mico ayaya rero no kuvuga iki ndiko nakubwira caba bakobwa bagenda kubaka bakiri amasugi arashobora kugenda ugasanga nta kintu kimwe agiye gupresenta mu gitanda burya urugo ruri mu bintu akenshi donc bifatiye cyane cyane ku mabanga yabubatse burya umugore yabiriwe nabi yamana umujinya burya n'umugabo yabira nabi na wenyene yamana umujinya aho hantu uhatebe cyane kuvuga ngo umugore yabigwa nabi yamana umujinya no ku mugabo nawe nyene birashika nabonye nurumva iyo ico gikorwa nabi biri mu bintu vyonona urugo kandi cyane kuko n'ijambo ry'Imana yovuga mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi ugiye gusoma guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa gatanu ku wa gatatu baravuga ati ntimukimane no kuvuga ngo umugore aho ibikwiye umugabo n'umugabo nawe nyene abigenza umugore ivyo bikwiye rose biharage n'ubushatsi umuceri n'imyumbati oya bisaba yuko uburyohe bwose burimwe butanga bwose n'umugabo hama n'umugore ukabutanga bwose ivyo rero sivyo wifondera nawe ko atari ibera umwana avuka zikonka ariko ari ibintu bisaba yuko wiga ukigishwa umugabo no muzuvyigira he ko bisengero bavyita ivyaha aba relationship uwo murongo nakubwiye uri muri Bibiliya araho urigera wumva bawusoma oya kandi irimwo yuvuze iri muri Bible none bagenda basoma Bikorinto ba mbere igice c'indwi ugera ku umurongo wa mbere ushike ku wa gatanu nawe atagora avuga ati icari ciza nuko icitwa zina muhungu atohuye na zina mukobwa ariko kubwo kwirinda ubushakanye imibiri yabo umugabo agire uwiwe mugore n'umugore agire uwiwe mugabo aho bakora ivyo bindi ngo abagabo sinzi kandi tuzi yuko na Adamu bamukuyemo urubavu rumwe mugabo hari ababingu usanga bafise umuganda w'imbavu utoshira no mugombo kwa bisaba yuko no kubanga ingata urazi ikibazo kiri ngaho ahubwo urakavuze nce numva bona kadufashamo nibaza yuko haba haje ca kintu kivuga ngo abagabo bamanirari burya abagabo ngo hatabaye discipline amategeko no gufata ingingo umugabo ntiyotoshwa n'umugore umwe ako kantu karavuga bamanirari gusa burya n'abagore baragirira gusa nabo babikora kimya burya abantu bambara bafise banga n'abagore umugore umwe imyaka 20 agucamo tavyuramenya umugabo urabona umugabo niyo gucamo amezi 2 utaramukema oya kabisa ari experience bigeze kugira afata telefone urumva umugore arashobora gufata telefone akandikira abagabo bashika kuri 5 ntiyihende na hamwe message wewe umugabo ufata telefone wiha iminota 10 yo kwandikira abagore 3 icyarimwe bugi yanyuma bizakorangira uyirungitse kwa mukawe kandi mwica nico gituma no manje avuga ati umugore arashobora guteka ibiharage hajya pembeni karakara ngo mukeke aha pembeni ariko arakora n'ikindi kintu ariko yonsa n'umwana ariko araba n'amakuru urumva ivyo bintu akabifatanya byose icyarimwe nico gituma bitaba amaboko igihumbi umugabo uzurabe umugabo ariko araraba n'amakuru kuri televiziyo akagana umwagira ngo avuga ati we hanze umva yikonsantra ku kintu kimwe ayego prem ico nico agize ngo bicange kimwe asanga yagihetse yego abagabo no kwameza akore kimwe gihere umva atuma akora byinshi umugabo azakora kimwe gihera haza niki akuramwe haza ikindi agenda akuramwe no kuvuga rero yuko wenda ninda bifatiye kuco baravuze ngo bagabo ngo bamanirari nabo baragira irari mugabo babikora kimwe nawe wari kuravuga ibyo kuvuga ngo urumva yaremewe umwe urubavu rwiwe ni Bibiliya sijewe ko byanditse muri Bibiliya ati umugore wese agira umugabo wiwe n'umugabo n'umugore agira umugore agira umugabo we n'umugabo agira umugore wiwe ko gabisigura umwe abo mbaza ba Salomo nabo uraze ko bari barikomeye abari yatubagiye ko twose ahubwo rero abagabo muri biriya babugiye kuraba nka bose nta numwe yigeze anatunga umugore umwe igitangaje burya rero hariho n'abari bafite benshi mugabo bakaba nk'abatagira n'umwe rero nka Salomo ntiyafise 1,000 mugabo bakubwira yuko we yavuze ati muri bose yabonyemo umuntu umwe Rudeni yabonyemo umugabo umwe yibonyemo wenyene kuvuga abandi ntigeze babona ko ari abantu kuko urumva we yagenda kuri umwe akambwira ngo ngurahimbye shahu ngurahimbye kwa naka ngureguye umuturaje kuvuga none bavuga ngo nyamwitera imanza yarongoye abagore babiri uza gusanga rero wewe mugabo mu bindi bitabo bindi by'insiguro byerekana yuko Salomo arafise umugore umwe wenyene niwe yamwitaho abandi bose ko ari kumujya imihari ubwo umwe yaraza akamukanda ibirengeye
Jahubwo nama nibaza yuko ijya nkuru baba batayitubwiye neza ugasanga Salomo yaratunze umugore umwe ahubwo bajya abandi bose akaba ari nk'abantu twita bahabara uno munsi ahageze kubera yari umwami akagenda bahabara bara amajana 3 abagore nabo bara amajana 3 abagore bari makanini yarakomeye umugongo abagabo yaranditse ni hari ndasaba ubwenge Imana kubera ko bavuga ngo abagore benshi ngo batwara ngo ubwenge ngo mbasambanye ngo ubusambanyi ngo navino ngo bimara ubwenge neza Salomo yabaye akarorero ko umuntu afise ubwenge cyangwa yagiye kubusaba nyuma yabajya abagore bose yarabaye no byumva yere ko yavuze ati yagiye gusaba Imana ubwenge rego umuntu asaba icyo adafise yagira namba ni atageniwe ko turavuga kuba gobwa baje kubaka bataramenya icishwe umugabo canke abakobwa b'amasugi nkuko wabivuze ndiko ndumva ubugira uko yabivuga ko womenga mbere bamwe wavuze bagenda barahuye n'abandi bagabo bafise amahirwe menshi mu rugo gusumba abagiye ubwo bumenyi atabwo bafise udurabe hari abandi bantu bigeze undi mu papa nawe yageze kumbwira ngo burya wone bagenda uri umunyamuji ugacuvuga ngo ngeneje kurongora umukobwa wa ruguru ngo nibo bubaka neza ugacumuzana mu muji nukuvuga ari yashika mu muji ikintu cyambere azokora azobanza kwiga na bor uwo muji hanyuma nawe agikirori cyo mu muji burya imbere y'imyaka 5 ni sawa azoba yigenga bwabo mugo menye yuko mu nyuma ne yamara kumenya uwo muji azokwereka ingene bimetse bisigura yuko kwigira mu night club hehe akaba ariho ucagura umugore oya cyo navuze oya uyuzi ko ariko nawe umeze none uzohavuza kumutwara mu rushengero kandi uzi yuko uwo muntu muzokwama muri night club ushija gutorera hanje nyene ushaka ariko umwe wese bivana n'amahitamo yiwe niba ukene usenga gene butore mu isengero mwapa nawe binjira mu isengero oya ino yo cyumutora utarabiye kuri bajya binjiye kandi muri night club baravuze ati uri Imana ya kandi kaje bariko bara muri night club urazi ko batambaye ibisirimba none narigeze guca impande yaho numva indimbo z'abatojene z'abana bati bano bakabo urumva rero iki abantu barakunda kwiyendera ku ico kintu ubundi ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana umuhabwa n'Imana bisigura ngo hari abantu usanga no gusenga asenga akapanga n'ibishobisho gasenga ngo akasengera umugore Mana ashaka umugore yubaha Imana Mana ashaka umugore ameze kunuku mugabo ikintu kimwe bomenya burya umuntu ntarongora mu mpwemo arongora mu mubiri bisaba ko ukoresha n'ubwenge muri uko gusenga kwawe kwizera kutagira ibikorwa akoma gupfuye hangoma gukebura n'abandi usanga bari muri yama bavyita ngwiki muri amashambre muri bya vyumba by'amasengesho ego hariho ngabo ngo Imana ipfutse ngo ugiye kuronka umugabo ngo ibintu bakanabahutse ubu benshi ngo barajayo barajya amadiri reka kajya ari ibidemo usanga byarasaziye iwabo agace yidira umuvugisho ntabwo cyanganye agatanga idire ku muvugisho kugira ngo bavuga ati Ibana bwana nine Mana ariyo Imana itweretse ubana na Bera na Karorero no banza gukubita ubonye imbere yabo nkaje mfata no babivuze nkaje nabwo ati mugihamagare ngaho ibimbari niyo Mana yo bintinyate bisigura kutemera ubuvugishwa kandi usenga ntiwemera ubuvugishwa cyangwa bugeze muri ibyo byingo n'imiryango niho cubwanga sinavuze yuko jewe ndabwanga mugabo yemera ubwo aribwo bwose kandi bavuga ngo ubuvugishwa bubabwo iyo bushitse none nk'ubu bakubwira bakaguha umukecuru w'imyaka 80 ngo Imana yavuze ngo mutubakanye no ngo birakuranye aya none abakivyara ubwo no busubiza inyuma kabisa nene baba bahaye muga pay attention nta mukecuru muri bire uzi Imana yakora ibitangaza aravyara kandi yaraciye yarujya none abaruwo baguhaye Chukuru kapanze ukoreshe bwa bwenge bari barakubwira mbega iyi myaka bakubwira ko umunsi umwe wo muri bibiri ibi bavuga iyi minsi ya kera uyu munsi umwe imbere y'Imana ringana umunsi umwe n'ibiti igihumbi none wo cugendo kacuvuga ngo Imana yakoze bitangaza ngo by'imyaka fatira kwiyo myaka rero no kuvuga ubu ntiturabira ko bitangaza turabiharubu rega hari byakorwa kiriya gihe kubera byari kiriya gihe none uko abantu hari abamara imyaka 900 wewe agaca Sara yavyaye ku myaka ingahe 99 90 Burahamu yari jana none bamaze imyaka ingahe ndiko ndumva ibiharuro byawe no kuvuga ngo avye ku 90 dufate ko bamara imyaka nk'amajana 5 kijya gihe baba bagifite ikizere no kuvuga no musigendo aba bana bariko baravuka muri 2000 ngene bangana
umwana wo mu bihumbi 2000 arasumba abo muri generation 80 nibaza ko ari kubera mbega abantu je narasumye ibiri ndasubira kubera ko abantu none avutse abakuze nibaza ko ari yego umwana wawe yakuze iki je ndakura banganje bambwira ati none yakuze rero ukura uri kurasaza kandi ubugomba gupfa mugabo icyo biva ko ni giki Imana igabanya imyaka y'abantu kandi imyaka mu kugabanuka ukura n'ingoga igabanya imyaka y'abantu kubera ibyaha bigenda byiyongera kumbe niyo philosophy ibyenyegeje nyuma cyo cyonye ntaho nabisomye ni ntuze nakoze ndavye muri bibiri uko abantu bagenda bagwiza ibyaha niko Imana agenda agabanya imyaka yabo none uwo munsi ni bangahe bagipfa bazi imyaka ijana risigara nk'icero ry'umugani uravye no munsi umuntu nk'ahantu umuntu afite imyaka 60 abari bitumwa ko kugacumira ni waza guhanura abari se gihe bakora ibitangaza bamara imyaka 900 bumvise ngo ugira upfe yararira ati yo mana Ezekiel urumva ko yarize ati mana jewe nta kuntu nakumwe wombira ngo ngire mpfe iki ati buki byo nakoze n'iki naho namwongeye kenze ati we burajya twamwishe umuhungu ati burajya twamwishe ugiye kugenda kabisa no kuvuga ngo ukononekana kw'ingeso z'umwana w'umuntu biri mu bituma abantu batakiramba ariko kandi ugasanga nabwo ari ukuntu ariko turavuga umubano mu ngo n'imiryango ubwo mutosekara nta gutonze neza ico naco nyene numva menga kiraza kuza mu ntambamye dufise no musi ubu icyaha kiza imbere mu bantu mu busambanyi kandi vraiment naco Imana yaracanka kuva kera mugabo je nageze kugenda naringiye ahantu muri mission ngenda ijoro ico gihe mugabo nagenda kubwiza ukuri yuko muri uko kugenda cye kwibarabara nsanga abantu bariko barikora ibyo bikora kwibarabara kwikaburimbi nitugiriye ngaha atari mu kino gihugu mugabo wari wasohotse hanze nja heje hari ndege ndigera njabona ngiye he mwega ni nyene nayo ndi no kuri polisi ngera ibonye ari ku ruhande kuri kote yanje iyo ugende hiyo kuri yo none Imana bikagushapura gute birakaze cyane sasa wasanura karahereza utubwira ku kintu nari ndakubaje ku kintu kivuga ngo ese byo bavyiza umuntu agiye afise iyo experience kugezi afite experience niko ndashaka abantu bumve hariho kumenya amakuru ngo ibintu bimeze ukuntu no kuyamenya ugataka ukabikora iyo ni ka imwe canke wogenda ataniduze ukazobimenyera cyo oya theory ni sawa kugira inyigisho ni sawa mugabo amaze kuja mu byo kubikora navyo duce tugaruka kuri ya experience yuko donc mugiye mu ivyo byo kubikora deja mu bikora nabi abana bavuga ngo ni entraînement gudi ko atari match ugiye gukina eka abigisha baba bahagije kugira bakwigisha theory haye mugaja gupratika ivyo wize ukaza kubipratika no muntu wawe kuko urumva n'igikorwa d'abord kiri sacré umaze kuja mu ibihinya ngo ugiye ngo gupratikana naka baramaze kubibona yuko muca muhibana d'abord benshi babaye mu bintu by'ubusambanyi barahibana hama muri kuguhebana rero nuko uza gusanga wewe iyo ugiye kuja sinzi kurabona abakobwa kenshi ubwo babagira avuga ngo ni ntamuha acaja kubirondera handi yego canka campeba mugabo umenya yuko ahubwo umuhaye uri kuramurungika kuko plus akubona plus akuduhika none biga bari karakora ntabarama bangabubatse bari karakora ico bita kwikura umusonga ni nkaho uja muri toilette agakoresha akora amagigi na depose umucafu umubangamiye hanyuma agaca agenda sinzi kurumva ko hariho abahungu ashaka kumubwira ngo none ngo amwankiye ngo none ugenda gutyo ngo ugenda ngo urumva ngo nyansigara ndaribwa none nibiki bibiri ko biramujya mu nda simicafu none haribwa n'imica niba ari inzoka nawe muzoza muragenda kubara amajire ya albendazole nimijavu bibiri kiramujya none iyo ugomba gupisa ugomba kwihagarika ntubanza kuribwa irega byose bigereranya navyo byose uraribwa hamuga kuri pantaro hamukikura umusonga hoje gukora umusonga uzura gukenera hahandi waza kwikurira umusonga ari uko ageze ku musonga usura kugufata uko niko sex hagati y'abantu batubakanye imeze waruzi no kwikura umusonga muri rusange nico gituma umuntu mukunda yakakubwira ngo urumva ngo ibintu aba yakugaye ito bakubwira ati bakunda guca umugana ati wigize igitebo bakuyoza umwavu iyo bimwankiye aragenda no hagenda akagenda handi agasara fendo fazogaruka iwawe kazovuga ati umukobwa yisoneye ni wa undi yanyankira mugabo avuga ati urya arinze anyankira ninde wundi aza kumweneye nako mugabo uzurabe umuhungu yaba n'umukobwa iyo bahuye bakabikora umuhungu daboro yiyumvira mu mutwe ati ibintu turinze dukora n'abandi barabikora
Vuga n'umukobwa nawe uriyumvira uko tuyu umuhungu arinza akorera ibi n'abandi arabibakorera niyo ntandaro yo gutangura gusambura urwo rukundo rwabo. Rero bisaba yuko wewe uri umukobwa wige, uri umuhungu wige, hama pratique muzoje gukora mu nyuma niho uzosanga ari nagateka. Nico gituma rero benshi uza gusanga abahungu kenshi usanga bagumuka bakubwira ngo bakeneye abakobwa bisoneye, nubwo amaze kudevyereja 30 akubwira ati jegereye umukobwa yiyubashe. Ikibi naho kiri kandi ahantu bigoreye naho bigenda gute umuhungu amaze kudevyereja abakobwa 30 ngo abeho yifuza kurongora umugore akiri vierge. Nta injustice wumvamo. Ya erega wewe umaze gusenyagura ibitigiri 30 ariko wewe wicaye usaba Imana kinkeneye umugore ameze ukuntu mbere unasanze atari kameze mukabamwo bipfa ukicara amenga ufise igikomere bikagusamburira mu mwaka umwe. Birashoboka. Iyo ni injustice. Erega ivyo yakoze kare navuze ko ari kwikura umusonga. Hanyuma ivyo agomba kuja gukora navyo nukubaka urugo. Navyo wumva biratandukanye kubaka no kwikura umusonga. Yego biratandukanye mugurumva agiye mu buzima bw'urugo ahisemwo amushakira kuba we yaritwaye neza ariko we ntiyigeza abakarorero kuri we nyene ngo yitware neza kugira Imana imushumbushe umeze nkuko yitwaye. Abakinyi bose bari muri rokare ntibaje mu kibuga icari, hari abitwaye neza muri entraînement niyo batogwa kugira baje gukina match, n'abitwaye nayo bahera kuri bench. Bizigura ngo menga ndiko ndakumva namahirwe ku mugabo aba yaragize ahubwo afise experience. Oya cyo nakubwiye navuze ko bakobwa abakobwa bitwaye neza nibo mu bisanzwe bahita abo basore bahita mu kugira ngo baje kubakana. Nabo bitwaye nabi kenshi rero uza gusanga baza kuriyangiriza kuri ku ma depression ugasanga ahubwo bahisemo kuza guhitana n'abagabo babandi. Ahure n'umugabo runaka eje ahure n'uwundi mugabo eje ahure n'umugabo asange abaye igikinisho cyamucyana kidube muri it's not easy. Cyarabagore bigize ibijuwe by'abagabo bafise amafaranga ndasubiraho. Ku bahungu naho rero no kuvuga yuko nabonyene ni byiza kuko ni byiza yuko nawe yiyubara akitwara neza akagira ingeso nziza kuko naba banditse baravuga yuko iyo umuhungu yagiye ahura n'abakobwa benshi nkuba gaca twara wa mukobwa nawe yitwaye neza. Wa mukobwa yitwaye neza nakubiye ko mu bintu bafise muri bo baranka experience baranka no kumva na theory y'ivyo bintu bijanye na sexuality. Ejo akagenda akamushikana mu gitanda ntaca zo mu presence mugihe ataca mu presence n'ubundi agumaza kwiruka muri babandi kubera iki ntaca ari kararo nk'iwiwe ivyo arakeneye ntavyo ari kararo. Nk'ubu je ndazi umuntu yambajije inyuma ya katwa yubatse yarahaye n'uburenganzira umugabo ati uragenda urondera abandi muzo murabikora jewe ni kuri I'm sorry kubera iki yamudevyereje nabi yaramutabaguye cyo yamudevyereje yari 4h du matin igihe cyose 4h du matin abakanura yamukora ko baragwana. No kuvuga uwo mukobwa yabaye mardevyereje no kuvuga ngo umugabo bahuye yari yigeze agira experience y'ingene ushobora kudevyereje umukobwa ko umukobwa se gupfa kudevyereje yaragiye urumva aramufata aramutabagura iki rero uwo mukobwa acagira ikibazo cyo mu mutwe igihe cyose saa 10 igeze ko ariho mudevyereje yamaca agira ante yamaca yikangura nyuma afata ingingo yo kwacija kujyama muri sara gasikamugarane mu cyumba kitegura gaheza hanyuma akamugururira aja ku kazi aramubwira ati wewe rero uzurondera abandi muzo murabikora pana jewe mugabo entre ya saa 10 ayandi masaha atari saa 10 baracuraranga atakibazo. Oya ntiyigera korago nkuko atigera asinzira ko amumvise ataguye guhirira. Iyo myaka irahera mugabo rero buke buke uko yagera kurikirana ibiganiro arabarandondera turavugana ubu ni sawa. Ari kumwe n'uwo mugabo nyene. Yego mugabo yari hanganye nta nabandi yagiye kurondera wanashaka. Amubwira ati kubera ko bise n'umwanya muto nta kundi. Mugabo vraiment banye neza ubu yakubwira ati nta kintu nasanze kiryoje nk'intu zenya. Bisigura yuko barongera bisubiramwo aca amudevierja neza. Nemburi ko navyo abikora mu nzira nziza yari yamaze kuba amwaciye devierge mu nyuma muri baramubwira ati basimbwira uko ushaka ko tubikora nca namubwira ingene abikora ko normal kugira umukobwa abe devierge ni cigwa kirekire kuko umukobwa aba devierge n'imiburi yiburi mu misi 4 naho nayikurikiranye. Aba bajama bo baruguru gatoza bumva ngo ijoro rimwe yaraya. Oya urashobora kuvyara gukira ivyerije urashoboka. Je barigeze ku telefone bambwira ati tibasha tuboye bararaguye tibimeze gute nyamugabo bamuciye kandi ari umukizi washa bamuciye karatu ivyeri
ahantu kwivuriro yarari ngo umugore wabyaye kereso no mukasi sorry umugore bamudevye n'umukasi aparega nyimba ngo bya physiotomy ntumba mugabo nukuvuga bamajeti ne byagenze gute yavuze ati twebwe twakuriye mu gakiza tuza guhura twese atamuntu ayigaragara ivyo bintu urumva ati hanyuma cyabaye nuko jewe nagize ngo namukorako acararira ati muko numva mfise ubushoye bwinshi cyane rero zihaza nca kwegera ko n'intu zasi ntume n'umuzo swingizo akakwegera ko n'amaboko rero urumva basi rero ati hanyuma ati nsubire mu nyuma naje no mambwira ati burya rero jewe numva ndiko ndaribwa ati rero twapimishe dusanga arasamye ati naro nase yuko je umushirwanye namwibabaritse byo bintu byo gucaza ararira aca nihorera rero ndareka ati gushika rero urumva hagere ko ari ndavyara kubw'impuwe z'ikirenga yavuze ati madamu sinzongera gukora ko no ndamuhohote rero mbara amadini akwiye kuzarigisha abantu kugira ngo bagenda bafite experience kuko ni biri muri bibiri ko urumva nkaho baragwanije umugambi wo kugira wo gutanga ibikwiye kirumvikana ikibazo gusa nako ndibaza muri experience ubona gute umuntu aramutse arondeye experience mu gugasanga uwo baryamanye sujya barbanye sujya baruhiye kubana kuko numva menge experience ibaye basi ku muntu mubanye umva ni wa wundi uruhiye gutsindira menga ntaco bitwaye ariko experience ibaye hanze n'ubundi byogaruka kwa affecta gwa rugo niko ndavyumva oya experience ni inyigisho rega ni manke y'inyigisho gusa ukubura inyigisho theory nayo bundi bwo pratique nibisanzwe iyo umuntu yize neza mu kibazo ahita asiga gusiga kabisa kiretse kigaba gusa nibo batwara imbago mugabo abageni bigishijwe neza nukuri barayarangura bien sana kandi bakabaha n'uburenganzira bw'uko ishatataho imijyo joro nico gituma bahaba parerega aba pare bakabaha amarene bajya ico bari baje kwari kubabwiza ukuri nk'uje yaratanga yaraho nigeze kubera pare hanyuma ndanumva amarene we bamubwiye urumva shahu ngo nukwitwe ngo nukugenda ubizi ngo abagabo ngo nabana babandi ngo arige ngo usanga yere ngo adekona ngo ze wihangane ngo umugore ngo agirwa no kwihangana umva reka bihanura umukobwa none wewe muhere muri negative nagera muri guhera muri positive nca namubaza ati mbeho marene yarakwigishije ingene vutu acambwira ngo nukuri je nta kintu bakimwe ndi nk'ivyo oya reka nawe yobrije yo kwigisha umuhungu wanje nigisha n'uwo mugore nigisha na marene nawe nasanze ari bleu na marene nawe yarabagiriye ko 10 niyo ari Marie acambwira ati nk'ibintu bwa mbere ndavyumviye nukuvuga bakwiye kuza baratora abamarene bataravye ibisusu cyangwa ngo batoka ku ifoto bakaraba abamarene bafise ico bashobora kubigisha shaba marene bubu n'abapare bubu harabavye ngo usanga bariko barinjiranira niki none we nk'ubu cyangwa ibintu ibyo umuntu yonabireka wotora pare yahukanye ugatora marene yahukanye ngo azokwigisha acha kwigisha kwahukana oya pare ko ndashobora kuba n'umwigisha mwiza akakwereka we aho yahukaniye akakwereka nk'abantu ukwiye kwirinda kugira isho kimwe bahukanye baraza aho bahukaniye abaza aho byapfiriye bara amajorite ne bamenye naho byapfiriye heka abafise inkuru ivuga gusa ngo byaranse nagize umugabo mubi cyane gukebura n'abagabo n'abantu nako bakunda kuvuga ngo urumva ngujye ngo urugo rwaramunaniye urugo rugiwa n'abantu babiri umwe birashobora kwanka ni mugone bishaka kwankira mwe mwese muri babiri ukuvuga umwe kwanse urugo ruca rusambuka nta timu zibiri nta timu yikinana mu kibuga aya ntibikunda kabisa izakoze bari zibiri birumvikana sasa mfatiye kubyo uriko uravuga no hejuru aho nahera imbere uko duca turangiza tukazosubira mu kindi gice gikurikira bino bintu byingo ibintu by'urukundo abeshi n'umunsi menga bibateye ibibazo uwo biheba akibera huko kugira yumve yuko ari free kuko numva je maze iminsi nimba abantu benshi bavuga ngo biteye ibibazo namaganya n'iki n'iki kubera icyo babivuga bakwera kubirenga ko n'ubundi izo ngo zikabandanya zubakwa no kuvuga yuko si bose burya uhuye n'urugo rwubakitse neza utama nta zindi swingi zihari nuko je nigeze kubaza abantu uti mu bantu n'abakunze ba Diko Entertainment bagende ahantu biyumvira batubwire iraha rya mbere ribaho ngaha mwisi ikintu wojya ikintu wonwa cyangwa ikintu wogira ante gisumba guheza kurangiza icyo kigereranya nacyo ni iki baze batubwire ko bamaze kurangiza baze batubwire nkanje nk'abona
nkaho nturugero urangiza batubwire ukaba utarangiza bagenda bagukuye iyo mpeta bayibike ico ni kimwe none kuvuga iki urugo iyo gubakitse neza kuri byakubwira ati nakagira gato no kuvuga ngo urava mu isi ukaje mu yindi monde muba muri aho mwimereye neza ngo gusa abadayimoni iyo bamaze kwinjiramo nawe urumva ko ari kindi kintu ubundi na Adamu na Eva bari bubakanye neza bari bubakanye neza nuko mu nyuma havuye haraza inzoka iyo nzoka nayo twari bwire twumva iza Adamu akiri wenyene oya nivyo kandi yagiye kumva ebana hamaze kuza umugore hindira nk'ubu hindira uzoraba mu Misiri imbere iciza batangwa bamubwira murate burya diko jawe turabe neza bakore bagenzi biyo twatu groupe wavuga utugwi nizo nzoka rero uyimenye hakiri kare kubita mu mutwe doda inzoka ihanwa no gukubitwa mu mutwe gusa kwayifashe ku mutwe neza gutya n'ubumara buri mu murizo ntibusubira kugira acavuga ngo ngo mugabo arakaze nk'iki niki utangwe kubona nta mugore ashobora kuva mu rugo adafise inkorerezi y'undi mugore mugenzi wiwe ntibikuna nta numwe ateza kugira umugore mugenzi wiwe yamuhenze bicanke biriye nico kimwe n'abagabo nta mugabo ushobora gusanga yigira amakari adafise inkorerezi y'abagenzi biwe jewe n'abakubwiye ati uri muri legend jewe gituma nakubwiye tugitangura ati nta mugenzi w'urugo akenewe kuko n'umugabo n'umugore n'Imana mu rugo baba bakwiye abandi baza n'abana mugabo abandi bakubwira ngo urumva urugo rwawe ngo uragenza ukuntu mubona ni ngorane nta wundi nigeze kubabwira yigeze kuba bapinze apinga n'umushoferi wiwe arahanabwa ngo cyo umugore wanje ngo aranyubaha umugore wanje aranyemera ngo nta muntu n'umwe kubaga ngo agira mwabira Adamu umushoferi waradose ngo amwabira yari umuboss ariko yicaranye na shoferi wiwe n'abandi nyene kwirigana yaciye asheta ibeni ati je wo mwabira kanza nivyemeza ko yamwabiriye ibeni zoca ndayihe none baza ngo yatahiye ndawa mushoferi oya wa mushoferi wiwe yari umushoferi wiwe akongera akaba n'umushoferi w'umugore wiwe nawe muri place yagiye barandika n'impapuro rega ikontaki yarayisitse yibeni ngira yazanye wa mushoferi yaragiye ico gihe bari muri chantier bari banje bakuba barakoze kubera nta mazi yarahari yo bubatse bari banje barakoze toilette yo hanze umugore mwijoro umva aratanguye kuniha abwira umugabo ngo namuherekeze muri toilette bafashwe niki na diary agarane urumva no muri toilette kumba mu bihingwa wa mushoferi yibere muri toilette yahitanze hakiri kare yakomeje kuri wa munihiro nyene oya munafite diary ntiyihuta kuva muri toilette avayo urumva inyuma y'iminota 10 ngo kandi kwa ahantu kuja kandi hoho rero yahezeyo kumba mu bihingwa ariko araregistra telefone agishika ati icambere cemetse yabwiye no mu bihingwa ati wewe ndi ndani nawe uje inyuma muri babandi nyene ati bashe experience yatwaye audio ya wa mugore acha twara niki na wa mutipe yari nyuma nawe tije yache jewe twarajanye biye bayengereye binjiye bacha bafatira n'agafoto kuri ka kazu kasuku oya bacha barigiye ibeni birariwe bamuga barasara ngo toya twara musi warize ni notebye uyu mugore kazogira ikintu nakimumugira tuzoguca nk'abantu b'abagabo baragumanye gaca bakaba nk'akamizwe n'ingoma numva mengo uwo mugabo nta n'ama comment yasubiye kuronka cyangwa wogira comment yahiye n'ivyo avuga Mika igice cindwi ku murongo wa 5 avuga gute nahakubwiye ntukizigera umukunzi kishimira inshuti ufate n'akaruha kawe no ku mugore wawe mufumbatira nayo legendary waruvugisha kubana nawe urakoze kudusharinga experience nuko bimeze dusubire for next part nibaza yuko warugara uburyohe bize cyane kandi bazobandanya baryoherwe cyane mba ndahari yego yamara umuntu nkawe abantu bamenye biciye muri tubigenze gute n'izindi nyigisho nyinshi nakaye kajambo wosigira abantu bizerera mu rukundo abantu bari mu rugo amakupure muri rusangi bakwiye kuzogendera kuno mwaka kakababera nk'inkingi izobaramira mu rugendo barimo uyu mwaka bagendeye cyane ku bwenge
abagore bagendana ubwenge, abagabo bagendana ubwenge, kubera ko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, umugabo nawe nyine agendana ubwenge kubera ko kugira ngo urugo rukunde nuko abantu babiri. Umugore ntashobora kuyubakana ubwenge bw'umugore ntashobora kubaka urugo wenyene, ariko birasaba n'ubwenge bw'umugabo kugira ngo bashobore guhuza bwa bwenge, na cyane cyane rero biyubare abo bita ngo ni inshuti cyane z'urugo. Nta ncungira umugore, nta ncungira umugabo, hanyuma bamenye yuko uno mwaka ibyo gorana byose bashire hamwe, na cyane cyane baganire cyane gusumba uko bo kwizerana. Urakoze. Dico Entertainment.